Twebwe ngaha mu Burundi wacu abantu batabura yuko umuntu yize ari umuntu yize kaminuza akayirangiza. Ariko wararonse urupapuro rw'umutsindo? Yego nararonse. Wahejeje mwaka wa ryari? Je nahejeje muri 2014. Muri 2014 umunsi turi muri 2024 haraheze imyaka 10. Imyaka 10 n'imyinshi uhejeje amashuri. Muri ico gihe muri 2014 warahejeje amashuri waciye utangura nyene kunyonga canke uba warabanje gukora utundi dusanzwe mu bundi buzima? Mbo jewe naciye ntangura mu bisanzwe jewe nakina football. Canke ndahindagura ubuzima bivanye nuko isi kiragenda. Ni kuvuga aho ugeze uca ukora akuronse kugira urondera ibiharage ntiwicwe n'ikigoyi. Ego. Muri ico gihe football yarabahemba canke kwari gukina kubera ubikunda vyari bimeze? Ntiyaduhemba twabikina kubera tubikunda ariko hariho akarusho twaronka bivanye n'ingene twakinye neza. Ndazi guteka narakoze akazi ko muri cuisine. Narakoze akazi ko kunyonga imoto. Narakoze akazi ko gusudira. Ubu ndi no musindi muri vya bajaji. Muri 2023 washitse ukora akazi ko kunyonga ikinga canke hari ibindi washitse ukora? Oya nashitse nyonga ikinga nyene. Umugabo wo kunyonga ikinga numeze gute muravyiga canke uvyisanga? Oya ubanza ukiga ikinga ukarimenya hama bakakumenyereza ibarabara buke buke urimenyereye hama ukaja mw'ibarabara. Nta kindi bisaba? Oya nta kindi bisaba. Muri ico gihe uravuye mu gisagara ca Kayanza uramanutse ngaho Bujumbura uraje gukora umugabo w'ikinga. Ubona gute naho umaze umwaka umwe? Woba ubona intambwe ishimishije umaze kugerako canke nyene nturatanga kurakora kandi? Intambwe ishimishije namaze kuyibona namaze kuyigerako. Ugico nkeneye ndakirosa arico nshaka ndakironka. Nyimba n'uwo nguranye ibihumbi 10 ndashobora kubimuha ndashobora kuyondana nkabima nkabironka. Nta ni nk'irahura nayo muri aka kazi kawe? Oya vraiment jana wambeshe kubera twebwe aka kazi kacu karuhisha. Umukiriya umushikanye vraiment araguhemba atiri waragukoroga. Yego niko bimeze. Wibona gute nko mu myaka iza ubona kano kazi kazokugeza kure canke witegura ko abangikanya n'ibindi? Oya je nzoba naragahevye kubera ndega ndiko ndakura. Kurakura ufise imyaka ingahe? 34. Nturazana umugore? Oya. Witeguye kuzomuzana ryari? Mfise nk'imyaka 40. Mfise nk'imyaka 40 umva utazoca uvyara abana barashaje? None ko leta yubitubwira ngo tuvyare bake mu myaka 40 niho nzovyara bake nyene. Witeguye kuzovyara nk'abanga? 2 canke 3. Abakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi mu kiganiro KoraKubwejo tuvuze KoraKubwejo tuvuze dukore cyane ejo hazoze tura abantu bateye imbere KoraKubwejo rero ni hangiro Roy TV haye ryo kugenda bene gihugu mu kubashigikira cyane mu kubatera intege mu bikorwa byose baba barimo kugira ngo mu 2040 tuzobe tugeze mu nzira y'amajambere mu 2060 tuzobe twamaze gushika ku iterambere riramo. Umusi rero turi mu Kamenge turi kumwe n'abasanzwe bakorera mu ibarabara abanyongwa abakoresha bajaje abakoresha amakinga abatwunguruza donc abunguruza abantu mugango washika niyo baja kubuzi ku masoko nibindi novuga yuko bakora akazi kadasanzwe benshi bocebwa badahari ntivyokunda rero tuza kuganira nabo baza kutubwira no mugabo wifashe gute umeze gute kugira ngo ejo canke hirya ejo umva ashobora gukora umva nawe wamuteza imbere kuko usanzwe nabo nyene barabateje imbere aca begera aca bikora ntivyokunda ko tugera ku nzira y'amajambere dokwemo ko muzi ngo dukore nabo barakoze bakoreje n'umurango nk'abatwara taxi bobo naho uburyamye ugwaye mu ijoro mu telefone ukamuvyura akaza kujana kwa muganga cyangwa kujana mu bindi bikorwa byawe byose rero no munsi tuza kuganira nabo twashitsaho bariko barakorera turi kumwe n'ubusanzwe twara bajaje no twe dutangura kuganira amazina yanyu bakibitande Je nitwa Richard. Richard apana izina ryo mu kazi amazina biswe n'abavyeyi Akizimana Richard. Kezimana Richard umeze neza Turashima iteka. Ego. Ndabona urugamya gatutu uraparitse peut-être urindiriye abakiri Ego ndindiriye abakiriya. Ego. Bigenda neza none karaza. Buke buke. Mbega Richard avuka mu ntari yahe?
i Bujumbura. Uvuka mu ntara ya Bujumbura gacondera Bujumbura nyene ko tumenyere ngaho mu gisagara ca Bujumbura abantu benshi baza kuharonderera bavuye ruguru woho vyagenze gute uvuka nyene ngaho i Bujumbura gacondera ngaho i Bujumbura uvuka i Bujumbura neza neza amajaye Mu Kamenge nyene. mana yanje abarundi ko bayamaze ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze kubera ko wovuka mu Kamenge gacikorera mu Kamenge nyene uwo mugani ntacu kubwiye vyagenze gute uhite uvuke mu Kamenge ukure mu Kamenge ucita mu Kamenge nyene vyagenze gute Je nibaze yuko umuntu akorera ari hose iyo yaronse ico akora. Ego. Mbega Richard uvuka mu Kamenge waragize amahirwe yo kwiga? Je narize. Ariko sinize cyane ngo mare universite canke je nibaza isi niyo shure rya mbere. Sirigisha mu bisanzwe amashuri abandi biga bagarukiye mu mwaka wa kangahe? Je nahejeje humanite. Ego. Warahejeje humanite je numva warize bihagije kuva mu mwaka wa mbere ukiga imyaka 13 yose ukayimara ariko vraiment uvuga ngo ntiwize ibaze minevare warishe umwanya wakoresheje waranyagiwe warashonje inzara ugacoboka ukavuga ko utize n'imiruho warushe warize vraiment warize amashuri numva warize kuvuga twege ngaha mu Burundi wacu abantu bataburura yuko umuntu yize ari umuntu yize kaminuza akayirangiza ariko wararonse urupapuro rw'umutsindo? Yego nararonse. Wahejeje mu mwaka wa ryari? Je nahejeje muri 2014. Muri 2014 umunsi muri 2024 haraheze imyaka 10. Imyaka 10 n'imyinshi uhejeje amashuri. Muri ico gihe muri 2014 warahejeje amashuri waciye utangura nyene kunyonga canke uba warabanje gukora utundi dusanzwe mu bundi buzima? Jewe naciye ntangura mu bisanzwe jewe nakina football. Ico ngena ndahindagura ubuzima bivanye nuko isi kiragenda. Ni kuvuga aho ugeze ucukora akuronse kugira urondere ibiharage ntiwicwe n'ikigoyi. Ego. Muri ico gihe football yarabahemba canke kwari gukina kubera ubikunda vyari bimeze ntiyaduhemba twabikina kubera tubikunda ariko hariho akarusho twaronka bivanye n'ingene twakinye neza. Mwari mufise umugwi mukiniramwo canke yari timu mwenyene mwiyoroganirije mugakina kugira ngo Imana iri muri mwebwe ntimuyibagirwe ugasanga muguma mugira ama entraînement muguma mukina byari bimeze gute mwari mufise ahantu musanzwe mukinira cyane? Twari dufise equipe dukiniramwo. Yego. Ucibimaramwo imyaka ingana gute? Iyo equipe jewe navuga yuko yankujije kuko yanayitanguye ndi primaire gushikaho mpeza ndi secondaire ca ndabiheba muri 2017 niho narangije football canja mu bindi by'ubuzima. Yego. Ava yuko winjira muri ibi byo kunyonga bajaj nakahe kandi kazi wabanje gukora? Jewe ntabeshe nakoze ubuzi bwinshi cyane butandukanye. Nyene dushaka utubwire. Je nakoze ndazi guteka, nakoze akazi ko muri cuisine. Nakoze akazi ko kunyonga imoto. Nakoze akazi ko gusudira. Ubundi no musindi muri bya bajaje. Yego. Ndumva waragerageje kurondera ubuzima inyuma yo guheza amashuri warize ivyo guteka urakora akazi ko guteka urakora ivyo gusudira uno musi rero inyuma y'imyaka 10 hejeje amashuri wahise mu mwuga wo kunyonga ugereranije iyo myuga yose wagiye ukora hamwe no mwuga wo kunyonga ni he hari hakarusho? Hose hari akarusho hamwe nyene umuntu agenda arahindagura kubera abasanzwe babona yuko aho yorohewe ariho ico yokora kiri hafi nyene. Ko Imana ampezagiye ntaronka akazi nakonoreka gukora kandi ndakaronse ca ndagakora n'ubu nyene naho noronka kandi gasumbaka noca nsimba. Muri ubwo buzi bwose wagiye ukora kuva mu mwaka wa 2014 kugeza uno musi wowe uragira ku ntambwe yo gutunga umuryango canke uracirondera wonyene ni wowe nyene wimenya gufungura ni wowe wifungurira nta muryango ufise byo babimeze gute? Je ndafise famille ndafise madame n'abana babiri. Yego.
muri ico gihe madame n'abana babiri barabayeho neza mu gisagara ca Bujumbura kuri uno mugabo wo kunyonga bajaj nta ngorane n'imwe bimeze gute dushingira intahe mbo bameze neza nta kibazo bivanye naho turi muri ibihe bigoye ata essence kiraboneka neza nta mbere ariko turabaho uko nyene tugakomeza kuvyihanganira bana bundi buhinga ego tugushimira cyane kandi tugutere n'intege ejo hazoza tuzosange uri kunyonga imodoka nayo byagenze neza ubyishimiye umuryango watembe tugushimira cyane kwitande Ndayizeye Dimo usanzwe ukorera he umugabo wo kunyonga kinga mu ibarabara nkorera hanyene mu Kamenge imisi yose wamuparitse ngaha nyene no gituro ciwanje nta parking babarihisha ngaha mu canke upfa guparika aho ugeze oya turafise parking ziwacu duparikako mubishaka undi muntu guparika ntashaka kwemererwa guparika ngaho mufise amazi mufise donc aho mwamaze gufatisha muza guparika imisi yose oya ubu umwe wese aremerewe guparika aho ashaka kiretse gusa nko ku muryango y'isoko no kurenga aho batubujije gusa no tewe uza guparikanya Edimo usanzwe uba hehe bahanyene mu Kamenge uba mu Kamenge ugacikorera mu Kamenge cyane gose byagenze gute ko abantu bavuga ngo kanyoni katagurutse n'ikamenye iyo bweze ugasanga avuka ruguru mugaga caza gukorera mu gisagara ruguru akareka gukorera caza gukorera mu gisagara ariko wowe mu Kamenge ugacikorera mu Kamenge usanzwe uvuka hehe je mvuka mu Kayanza aho vyopfa mvuka mu Kayanza ugaciza kurondera mu gisagara waragira amahirwe yo kwiga none oya biga zitangura n'umwaka wa mbere zitangura n'umwaka oya je sinigeze niga byagenze gute wakuze ukora akazi akahe wakuze ukora akazi kawe gute je nakuranye n'abavyeyi gusa ico gihe wari ukora umwuga uwuhe nta mwuga nari mfise ahubwo gusa nafasha abavyeyi nko kurima nko kwahira nk'ibitungwa hanyuma uca wimvira kumanuka bigenze gute wimvira kuva mu Kayanza kumanuka mu gisagara ca Bujumbura bigenze gute bivanye n'imyaka nabonye uko iriko iragera kubera ubuzima bugenda burahinduka mahasha agakura akabona ati ndakenera nanje kuza ndihigira isabune ntayirosejwe n'abavyeyi naravyumviye ndaza kuyihigira Urabona ati je nakuze simbwirizwa kuguma mu Kayanza ntikuza kumanuka kurondera Bujumbura hari umwaka wa ryari hari muri 2023 kumbura uje vuba umaze umwaka umwe ngaha muri 2023 ushitse ukora akazi ko kunyonga ikinga canke hari ibindi washitse ukora oya nashitse nyonga ikinga nyene umugabo wo kunyonga ikinga none umeze gute muravyiga canke uvyisanga oya ubanza ukiga ikinga ukarimenya hama bakakumenyereza ibarabara buke buke urimenyereye hamwe ukaja mw'ibarabara nta kindi bisaba oya nta kindi bisaba muri ico gihe uravuye mu gisagara ca Kayanza uramanutse ngaho Bujumbura uraje gukora umugabo w'ikinga ubona gute naho umaze umwaka umwe woba ubona intambwe ishimishije umaze kugerako canke nyene nturatanga kurakora kandi intambwe ishimishije namaze kuyibona namaze kuyigerako kuko ico nkeneye ndakirosa arico nshaka ndakironka nyimba n'uwo nguranye ibihumbi 10 ndashobora kubimuha ndashobora kurondera nkabironka hanyuma uri kuranyonga ikinga nimba atari banga vese dufate ko ikinga ari giwawe amahera yanyuma ushobora guca ku musi ukavuga ati aya mahera afise donc dufate byagenze neza umusi uvuga ati no musi nawe usaba kiri naye mahera nyezi na wundiza ku musi uri kuranyonga ikinga ibintu by'amahera biragoye ushaka kumenya amafaranga ushobora gukorera ku musi ugereranije yereranije ivyo biragoye byo kurambaza cyo kumenya amafaranga ushobora gukorera ku musi canke nibanga nshaka kubivuga ngaje wanje ry'akazi nta muntu n'umwe ashobora kurimenya ariko biragutunze ejo canke igihe uriteguye gutunga umuryango kumaze umwaka umwe mu kazi uri kurabira uravuga ati kano kazi ndiko ndakora siniteze guhindura narashitse akazi kanje nashaka naka biriko biragenda neza bimeze gute mu kazi kawe umuntu wese akora kugira atere imbere nta muntu n'umwe kuvuza guma ku kazi kamwe konyene urakora kugira ejo uzove kwaka uje ukora nakandi ariko udahinduye urabona ko bikubesheje hatangorane n'imwihari nta muntu n'umwe atohindura akazi bivanye n'uko yakarose tugushimire cyane kwitande je nitwa niyo mwongere irindi
Elias. Niyo mungere Elias usanzwe ukora umwuga wo kugendesha ikinga mwibarabara? Ndayimaze mu gihe kinini. Elias usanzwe uba hehe uvuka hehe? Jewe ni Bujumbura imba mu Bukirasazi mugo mvuka mu Kayanza. Uvuka mu Kayanza ariko ngaho Bujumbura muri Bukirasazi. Umaze igihe kingana gute ukoresha ikinga mwibarabara? Haraheze nk'imyaka 9. Sa imyaka 9? Namaze n'imyaka 20. Bikagenda gute? Imyaka 20 mu kazi. None warabuze ingene wohindura canke ukavuga ati aka kazi niko nahisemwe uragakora. Muri ico gihe waramaze kuvuga ati nta wundi mwugano ushobora namaze kuvyihebera. Nego. Imyaka 9 mu kazi ni kuvuga hari muri 2013. Ikinga. Ico gihe utaranyonga ikinga wari usanzwe ukora iki? Nakora akazi k'ikiboyi. Wari ukorera amaja? Narakoreye muri Rohero, ndakorera mu Kinindo, nagiye ndakora mu makariti atandukanye. Ico gihe uravuga ati ndavuye mu kiboyi ngomba ngende gukora taxi vero, mbega uba wikorera canke usanzwe ukora umuntu byo kunyonga ikinga? Je nkorera umubosi no kuri sindaronka ikinga giwanje. Korera umubosi, uwo mubosi yagukuye mu kazi k'ikiboyi canke niwe wamurondeye yasanze wamaze kwivanayo canke niwe warondeye ati ndashakisha akazi ko gukora mwibarabara ibyo gukora mu nzu vyandambiye vyagenze gute wata winje muno mugago? Uje ingene vyagenze vraiment je nahuye n'umubosi arambwira ati ntiwoguma ukora akazi k'ikiboyi hinge ndahugurira ikinga. Ikinga cararingurira amaze kuringurira ca ndabona yuko menga harimo akarusho gasumba ko gukora k'ikiboyi nca nguma nkora kanyena. Muri iyo myaka 9 yose umaze gukoresha ikinga mwibarabara nta ntambamye urahura nazo? Oya turetse yuko hari gihe ushobora kugira agisida nta yindi ntambamye ndahura nayo. Nta musi numwe uraronka umukiriya utwara ukamushikana aho yarageze hama ntakuriye nturahura n'ico kibazo ko hari abataximen canke abantu bakoresha imoto shaka ubwa ati natwaye umuntu maze kugera muhira aho kundi ahubwo yahatswe no kunkubita wowe bimeze gute? Nta ntambamye nk'iyo urahura nayo muri aka kazi kawe? Oya vraiment je nabambeshe kubera twebwe aka kazi kacu karuhisha. Umukiriya umushikanye vraiment araguhemba atiri waragukoroga. Yego niko bimeze. Wibona gute nko mu myaka iza ubona kano kazi kazokugeza kure canke witegura ko abangikanya n'ibindi? Oya je nzoba naragahevye kubera ndega ndiko ndakura. Urakura ufise imyaka ingahe? 34. Nturazana umugore? Oya. Witeguye kuzomuzana ryari? Mfise nk'imyaka 40. Mfise nk'imyaka 40 umva utazoca uvyara abana barashaje? None ko leta yubitubwira ngo tuvyare bake mu myaka 40 niho nzovyara bake nyene. Witeguye kuzovyara nk'abanga? 2 canke 3. Uzokubaka nyene mu gisagara canke uzosubira mu kaya? Je nzokubaka ruguru mugo nkikomeye nzoronderera hanyina mu gisagara. Ariko umuryango uzoba uri ruguru uzorarunka amafaranga umuryango uri ruguru? Niyo migambo ufise, niyo projet? Niyo gahunda yanje. Abandi bajana baba bakiri ruguru batinya ibintu byo kunyonga amakinga mu gisagara kubera haba hari amamodoka menshi amamoto amabajaji ugasanga aritinya yumva umenga ntiyoza kurondera niyo ko no mugabo wo gukora wo kunyonga ikinga wo bahanuri. Ico no bahanura boguma ruguru bakaraba akazi bakora ruguru kubera ino umaze kumanukina uca usanga umenga urahakunze ukamenga ntiwohava. Ziza baguma ruguru bakaronderera ruguru kubera n'abari ruguru barafise ibintu bisumba ivyo twe dufise kandi bari ruguru. Ariko wowe umugura kubeshejeho kandi umuguma aje mu myaka 9 bisigura kuba warawushina bisigura kubona hari akarusho nk'abandi wabavunira akagoha ati ni muze namwe murondera mugasanga ruguru nta muntu horonka utwara kwikinga guhemba amafaranga nka uri Bujumbura yo guhemba umva bababwira bagumeyo canke wobabwira nyene ibanga ry'akazi kugira ngo nabo bagakunde bazomanuka abataxivero babe benshi ubuha abantu musigo n'umuntu wa 2000 usigaye mutwara kwikinga ukamushikana yagenda urumva ko mwinjiza amahera menshi ku munsi. Jewe vile mari nk'umuntu ari ruguru arondera rugusa no mwosha ngo namanukina mugaru wamanutse no mubwira ati hako wiba uraza ukora aka kazi kuko uraronka amahera y'ukurya ukaronka amahera yo kugura gasabune kukoga canke ufise n'umwana ukaronka agakaye ko kumujana kw'ishure. Nakaye kajambo wobwira uwo boss avuye ko turangiza ikiganiro yagukuye akazi ko gukora ikiboya akaguha ikinga ugakorera mwibarabara bwanga ejo ntiyabona wamushimiye kuri Roy TV azohindure aguhe n'imoto cyangwa aguhe n'ibindi wokoresha umushimira gute? Je vraiment je uwo mu boss wanje yampaye aka kazi ikintu cyambere nabanza kumushimira aka kazi karangaburira kagatuma naho mba ndi amahera
vraiment niyo ndamubonye ndaryoherwa cyane yego gushimire cyane urondera uronka sawa bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira mwabonye ingene ikiganiro KoraKubwejo cagiye kiragenda ndabashimire cyane ndabatera n'intege umwe wese mu kazi arimwo uri mu taximan uri ukora muri bajaj akazi kose wowe ukora mu nzu canke uri umunyeshuri canke akazi kose wowe ukora pembe akazi kariko kose ukora tubatera intege mukore cyane ejo turi abantu bateye imbere Burundi buri mu nzira y'amajambere mu 2040 turi mu nzira y'amajambere mu 2060 tuzoba twashikira iterambere byo byose ndushaka kubishikako tudakuye amaboko mu mpuzu nanje birandaba ndakwiye gukora cyane nawe kandi birakuraba akazi kose usanzwe ukora ushiremo umwete gushiremo ko ejo hazoza uzora umuntu ateye imbere uzo wahindura amazina akavuga ati vraiment naka yarakoze afise ibintu biriya byavuye mu maboko yiwe rero byose ndushaka gukunda tudakoze cyane tutiyumvire kuri ejo hazoza ugasanga no musi umuntu ariko arakora ariko yumvira ivy'ubu gusa dushire ivy'imviro cyane byacu kuri 2040 2060 tuzobe twamaze kuba abantu bateye imbere tuzobe twashikanye Burundi kwiterambere rishise bivuye mu maboko yacu Roy TV yari hayihanga ryo kugendera bene gihugu kubashigikira kubatera intege umusi twakoranye abakora mu ibarabara basanzwe batunguruza abakoresha amakinga abakoresha ama bajaj ejo naho tuzogendera mwebwe mu kazi kanyu musanzwe murimwo turashaka mudushingira intahe mbega aho ubaye gukora iki byo wabigenze turashaka duhure muri commentaire mutubwire mwiteguye gute gushika muri 2040 mubona muri ko mukora gute twese rero dukwiye gushinga uvu hamwe y'abajewe canke cameraman wanje biramuraba canke wose karaba kino kiganiro ndabashimire cyane abatari subscribe mugese subscribe mande mukurikirana ubwo Vya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.